Kenya ni igihugu ciza ariko kandi ni igihugu c'ubudandaji cane. Ku bantu bariyo, abarundi batandukanye bariyo, Kenya ni igihugu c'ubudandaji kandi umuntu ariyo n'ufise vision ashaka gushikako. Abajene tuja hariya canke abantu tuva hano mu gihugu tugiye hariya, ubwo bumenyi turiko dukora hariya tubuza mu gihugu cacu kugira ngo iyo vision dufise, iyo myaka turiko turahara ngo 2060 hani gitonashika kubwo ivyo vyimbe turiko dukura hariya navyo bikaza gushigikira igihugu cacu c'u Burundi. Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana nshuti bagenzi muriko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Uno munsi n'umunsi udasanzwe aho dusanzwe dufise umutumire adasanzwe asanzwe azwi muri kano karere kacu ka Muha, asanzwe ari no mu gisata ca diaspora aho yagarutse mu gihugu ciwe ciza c'u Burundi, afise ivyo yaje kurangura hamwe nawe vyose ubundi nawe ni reka tumuhe kaze, turagwaye kaze kuri Vision Talk Media kugira ngo twidondore, kugira ngo utwibwire mbegure, turagwaye kaze. Baramugije cyane, nize ko mugoye neza, nitwa Protende yahoze mimba neza no kuba mu kino kibanza kandi mwakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze cyane, hamwe n'ivyo Prote turagwaye kaze kuri Vision Talk Media. Murakoze cyane. Tugiye gutangura n'ikiganiro cacu tubwira bariko baradukurikirana kugira ngo muze murabe ikiganiro cacu ngene tugomba tuganire n'umwe mu gwaruka abajene bariko basanzwe baba inyuma y'igihugu gato, aho bariko basanzwe bariko bakorera imirimo yabo. Hamwe n'ivyo tutanguye n'ikiganiro cacu Prote tukwibarize, mbega Prote mu mayandi majambo Prote ninde? Mu bisanzwe asanzwe ariko arangura iki? Ko twavuze ko utari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, usanzwe uri kurangura iki? Turagwaye kaze. Prote n'umujene akiri muto. Prote abasanzwe mba mu gihugu ca Kenya, akabene nayo nkorera imirimo ya misi yose. Ni vyiza ko kino gihe abajene dukora tutaravye ivyakahise, ariko tukaraba aho kazoza kacu kerekeza. Nk'abasanzwe mba mu gihugu ca Kenya nkora imirimo ya misi yose. Ego murakoze cyane. Hamwe n'ivyo Prote tutangura n'ikiganiro cacu, ariko baradukurikirana tubabwira ngo mwegere imbere ya kamera, mwegere imbere y'amatelefone amateleviziyo yanyu kugira ngo murabe kino kiganiro kiryoshe tuko turakorana na Prote tukwibarize, mbega aba tugiye kuganira abari mu gihugu ca Kenya, kumbure hari benshi bariko baradukurikirana bavuga ngo mu gihugu ca Kenya vyacitse bimeze uku na kuriya. Muri make bwira bariko baradukurikirana, muri Kenya ni igihugu kimeze gute? Kenya ni igihugu ciza ariko kandi ni igihugu c'ubudandaji cane. Ku bantu bariyo, abarundi batandukanye bariyo, Kenya ni igihugu c'ubudandaji kandi umuntu ariyo n'ufise vision ashaka gushikako. Majambo make n'ivyo. Rakoze cyane. Ego aho muri kino gihe twumva uri hano mu Burundi bakubwira ngo muri Kenya vyacitse, abarundi bariko barirukako, bariko barafatwa. Muri make nk'umuntu asanzwe haba, nikihe kintu ushobora kutubwira kuri experience canke bivanye nuko wowe uriyo ivyo wiboneye? Turagwaye kaze. Kino gihe bivanye situation ihari, abarundi bariko bafatwa kubwo ikibazo c'impapuro zo kuhaba, impapuro z'inzira, passport. Ariko vy'ukuri iyo umuntu akubwiye ngo vyanse, aba bikubwiye mu nzira zibiri: soit imibereho y'ubuzima bwa misi yose canke n'ubundi nyene bivana situation ibihaye muri ico gihugu. Urakoze cyane. Prote ni umwe mu bajene nkuko yatuganiriye ko usanzwe mu gihugu ca Kenya. Mbega Prote imbere yuko aja muri Kenya, ubuzima bwa hano mu gihugu bwari bwifashe gute? Kubera ko hari bariko baradukurikirana babona kumengo ntaho vyoca, ntaho bohera kugira ngo bashobore kuva hano bagende barondera ubuzima. Prote yarabayeho gute akiri hano mu gihugu c'u Burundi? Turagwaye kaze. Murakoze. Iyo umuntu amaze gufata ingingo ababona igihanze ubuzima icarico. Imbere yuko fata umwanzuro canke intego yo kuja muri Kenya, nayifashe nisunze uko narimbayeho, ariko byafashe igihe kirekire gufata ingingo y'ubuzima. Ariko twese turazi igihanze ubuzima.
muri uwo mwanya naricaye ndiyumvira ndabona ico nkwiye gukora, niho nacingiye ko mfata ingingo yo kuja kurondera ubuzima. Mbibutsa yuko kugira ngo umuntu afate ingingo ahagira ubuzima bwe bumeze nabi vy'ukuri, ukabona ko ataco uri kurimarira, utabona inzira epfo na ruguru. Ubwa mbere narasenze Imana kugira ngo imbere murongozi mu vyo nkora, hama ndafata ingingo yo kuja muri ico gihugu kurondera. Ariko vy'ukuri inyuma ubuzima mumva ko atantumbero buba bugifise muri uwo mwanya. Murakoze. Prote, urafashe urugendo uragiye mu gihugu ca Kenya, igihugu utamenyereye, urashitse vyagenze gute? Tubwire ubwo buzima umaze gushika ahantu utamenyereye vyagenze gute? Ntivyanyoroheye gose, namwe musanze mubizi kuja ahantu utamenyereye biragoye cane, bisaba gufata igihe ukiga ukuntu uzobaho ubuzima bwa misi yose, ukusha kwiyubaka. Vyarangoye cane, challenge z'ubuzima zabaye nyinshi cane, ariko doprisi nabibamo niko nagenda nkamenyereza ubuzima n'umutima wanje kurongorera kwakira ivyo ndiko ndacamo no kugira ngo ngire ico neguye nanje. Koze cyane. Hamwe n'ivyo uriko uragenda umaze gushika mu gihugu urinjiye, nuko warufise ico usanzwe ugiye gukora. None ku barundi basanzwe bari hariya, turazi ko ari igihugu kirimwo abarundi benshi batandukanye bakora imirimo itandukanye. Muri make ubuzi buriko burakorerwa hariya, navuga ko turi muri business, ubuzi buriko busanzwe bukorerwayo hariya nimba atari banga kumbure, hari igihe biba bigoye, vuga ngo biragoye. Wewe nka wewe nikihe kintu ubona itandukaniro riri muri Kenya n'igihugu ciza c'u Burundi? Itandukaniro rya mbere nko ku bajene benshi, shaka muvuga ukuri hano nyene, ku bajene benshi hariho icambere, hariho ku ubuzima bw'ubudandaji cane burasohoka kandi burinjiza. Udandaje muri Kenya burinjiza, ikiya kintu cose ukora kirakwinjiriza muri kirya gihugu. Ariko kandi hari n'abandi abandi bajene basanzwe bakora ubuzi bw'umuziki mu bubare butandukanye, mu ma ministeri atandukanye, aha nabo barinjiza muri kirya gihugu. Ariko ubuzi bwinshi bugwiriyeyo ni ubuzi bw'ubudandaji, ariko kandi ni ubudandaji buri mu bwenge. Urakoze cyane, gerageza rero dusigurire. Wavuze ko umuziki bivanye n'igisata urimo aho uherereye, urabona ko hari akarusho kahari kuva uvuye mu gihugu ciza c'u Burundi ukagenda kurondera ubuzima? Nirihe tandukaniro umaze kubona kuva ukiri hano canke kuva uvuye hano? Turagwahaye ikaze. Igihe je mfata ingingo yo kujayo ntabwo nari mfise udandaza nangiye gukora, kandi nta n'akazi nangiye mviza. Vyatumwe nuko nafashe ingingo vyonyene. Aho mumva uwo mwanya nafashe ingingo yo kwakira ivyo ndiko mbona canke ivyo nzohura navyo. So maze kujayo ndatanga akazi k'ubudandaji bivanye nuko ntibwamenyereza akarere nasanze nshikiyemo. Vyaranse gose, ariko kuko nasanze mfise ndi mu artiste, hari ubundi buryo vyanyoroheye. Ndaje mu ministere mu vyo muziki. Rero umuziki hari uko uhemba muri kya gihugu, nkuko bamwe bamuhana muri kino gihugu umuziki usanzwe winjiza. Hariya umuziki n'akazi bivanye nuko winjiza nawo. So rero usanga kenshi turiko tuvuza ama ministere atandukanye, abarimvyi canke abamuziciens canke aba producteur, umva abo bose barinjiza muri uwo mwanya. Urakoze cyane. Prote, nkuko uriko uratuganirira, ariho abajene benshi bari muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bicaye batabona ico bashobora gukora kugira ngo biteze imbere. Nkuko twavuze ko kuri Vision Talk Media tuzana abantu bafise ico bashobora kwigisha mu kibano, bashobora kwigisha canke bafise ico bashobora kumara kugira ngo bigishe abandi. Wewe umaze kuva hano mu gihugu cacu ciza ukagenda, ari abandi bajene basigaye hano, hariho n'abandi bajene bari hano. Nirihe tandukaniro wabonye hariya? Mbega hariya iyo umuntu yicaye avyuka yicara biroroha kubaho, bigenda gute? Oya namba, nashaka kuvuga kino kintu tafise umwanya muremure abajene duta mu bintu biteko yatwinjiriza. Ni kenshi usanga turiko duta umwanya muremure, kandi ivyo kwigiye kuraba uwo munsi ugasanga wakebaye mu mugana hanyuma ngo wigeze winjiza mu buryo bufadika no budafadika.
rero ni vyiza yuko ubuzima bw'umuntu wese umujene cane cane bufise bwogira intumbero bukagira yuko burerekeza, kandi vy'ukuri nubwo wokwiga ahantu wicaye mu gateka uharata umwanya ivyo birafasha umujene. Maze kuja hariya narize kutapfa guhaguruka canke gupfa kuvyuka ntagiye mu kintu kikeko yanyinjiriza, mu gishingo co guta umwanya nkaja ahantu nkirirwa ku muntu canke nkirwa mu kintu kitariko kinyinjiriza pfuma ndakijamo, ariko nkavuga ati iki kintu fendofi nubwo ndakirimo ejo hirya y'ejo kizompa inyungu, umusaruro ndawubone. Rero tureke guta umwanya mu bintu bitagira ikimazi, tureke guta umwanya mu bagenzi badafise ico badushika badafise akamaro canke ico bashobora kudushikanako, ya tureke guta umwanya mu bintu tutabona ko bidatwinjiriza. Nivyo ndi kumvuga, washa no kuba ufise telefone ugasanga telefone ni ya communication gusa muga nta n'inyungu yakwinjiriza, ugasanga niyo kwa ama video TikTok, Facebook, Instagram, ivyo ugasanga n'ubwo rugezo katwe no kuguta umwanya kuba celebre atanyungu uriko urinjiza. Nivyo shaka kubwira umuntu akankurikirana hano. Bakoze cyane hamwe n'ivyo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, nkamwe bwe musanze mukorera mu mahanga. Igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise vision 2040 2060. Nkamwe bwe musanze mukorera mu mahanga, ni kuri iyo vision igihugu cacu ciza gifise muyibona kwiki, muriko murakora iki kugira ngo namwe mushigikire mu iterambere ry'igihugu? Abajene tuja hariya canke abantu tuva hano mu gihugu tugiye hariya, iyo ngingo dushobora gutuma iba hafi canke ikaba kure bivanye benshi dushobora kuja hariya ugasanga hari ivyo tuhakuye nk'ubumenyi muri birya bihugu, ariko biba bikwiye kuba ngomba ko ubwo bumenyi turiko dukora hariya tubuza mu gihugu cacu kugira ngo iyo vision dufise iyo myaka turiko turahara ngo 2060 hani gitonashika kubwo ivyo vyimbe turiko dukura hariya navyo bikaza gushigikira igihugu cacu c'u Burundi. Ego Murakoze cyane nshuti bagenzi muko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Tubibutse ko dufise umutumire umwe umujene asanzwe aba mu gihugu ca Kenya, aho ariko aratuganirira atubwira ubuzima bwa Kenya, atubwira itandukaniro. Hamwe n'ivyo rero twongere tukwibarize Prote, watubwiye ko umuntu wese tegereza kubaho afise icari karakora mu gihugu ca Kenya. Uko wabisanze nibaza ko wabonye itandukaniro hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hariho abajene bicaye batabona ico bariko barakora, abo nabo ushobora kubabwira iki? Ubwa mbere uguruka amaso babone gihanze ubuzima. Icya kabiri bugiye nagiye gusanga ikintu wifuza fendof uko utabona inzira urakironka. Ntaje kugira ngo ufate ingingo vyaragowe, ariko mu ngingo nafashe nuko ikintu yasanze ndacifuza uko vyagenda kose, uko ntabona inzira gufata ingingo y'ivyo bintu vyaratevye, ariko biratinda biraba. Nubwo vyoteba iyo umaze gufata ingingo y'ubuzima ico wifuza urakironka. Dukwe amaboko mu mpuzu twiyumviye kuvyo twokora, tureke kwiyumvira gusa dushiye mu ngiro ivyo twiyumvira, kandi iyo umaze kwiyumvira no gushaka gushira mu ngiro ivyo wiyumvira urabironka. Bakoze cyane tibagenzi muko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Turasaba ko mwoza mukadushigikira kugira ngo muze murakora ibishoboka byose kugira ngo tuze turazana nkuko twiyemeje kuzana ibyigisha ugwaruka, ibifasha abantu bose ku rugezo basanzwe bariko. Hamwe n'ivyo mu bihugu uko wasanzwe utembera mu bihugu bitandukanye, kubera ko kugira ushike muri Kenya uraca mu Rwanda, uraca mu Buganda, urumva n'ibihugu vyinshi uba wararenze. Ivyo byose nibaza ko nishure uburi kuracabo. Nigiki rero kugera aho ugeze uno munsi wabonye niri ruhe ruhombo canke nibihe bibazo wahuye navyo uri muri ivyo bihugu, kugira ngo abariko baradukurikira kumbura hari uwiteguye gufata urugendo, hari uvuga ati jewe kumbura vyogenda uku kugira ngo yumve inzira neza na neza ashobora kubicishamwo biciye mu gishinga ntahe cawe. Turaguhaye kaze. Icambere igihugu cacu ubundi kiraryoshe, na cane cane uri umuntu waho ubuzi ibintu vyinshi vy'ico gihugu. Biragoye kuja ahantu uri mushasha uriga, hari challenge uhura nazo usanga zaze kunanira kuba canke kuzibamo kuko udasanzwe uzimenyereye. Hari urugezo rw'ibibazo nahuye navyo nifuza ko umundi mugenzanje agiye aba kuba makini canke kugira urugezo rwo kuba maso mu Kirundi. Yego, kuba maso cyane cyane ubwa mbere ukumenya ko usanzwe uri ingenzi.
ivyo nivyo kwitondera. Iyo usanzwe uri ingenzi uramenya ukuntu witwara ahantu atari rwanyu. Iyo usanzwe uri ingenzi uramenya urugezo rw'amajambo uvuga n'urugezo rw'abantu yuko abamo ukuntu bangana. Ikibazo c'abantu nahasanze ntamenyereye mvuga uko shaka nkora ivyo ugomba ni nkibagira vision isanzwe fise. Rero ni kuba maso kumenya cyane cyane kuri ingenzi, kuko iyo umaze kumenya kuri ingenzi uramenya uko witwara. Nivyo. Urakoze cyane. Umaze gushikayo umva ko wagize experience idasanzwe, mbega hoba hariho inyungu wabonye zo kuba uri kumwe n'abantu batandukanye? Kumbure nibaza ko ugiye ahantu hadatandukanye utarumenye, bisaba ko umenya n'ururimi kugira ngo communication yorohe. Vyakugendeye gute? Kubera ko hariho uwundi ariko arapanga avuga ati jewe buca ngenda. Kumbure tuje hano kugira ngo twigishanye tumenye n'ibiri imbere. Turaguhaye ikaze. Ego, nk'icambere kwiga ururimi birafasha. Abantu bize canke utaba warize, kwiga ururimi birafasha. Igihugu ca Kenya kimwo indimi nyinshi, kimwe ubwoko 42, kimwe ubwoko 42, kandi bose bavuga indimi zitandukanye. Ariko ururimi rusanzwe ruhakwa ni Icongereza hamwe n'Igiswahili. Ubu bashize systeme y'Igifaransa ariko nticumva bose. Rero muri uwo mwanya ni vyiza kugenda uzi kuvuga ururimi, kuko usha no guha n'abantu bashaka kugira ico boshaka kugufasha ariko ugasanga kubwo kuvuga biranse. Rero navyo nabonye nizemo muri challenge nahuye nazo, ugasanga Icongereza ndakivuga mu gasikirenga, ugasanga Igiswahili ndakivuga mfise ico mvuga. So rero ni vyiza ko ivyo bintu umuntu ashaka kuja gufata ingingo yo kuja muri ivyo bihugu agende yiteguye impande zose. Murakoze. Urakoze cyane. Prote numwe mu bajene nkuko ariko aratuganirira, sanzwe amaze kugera aho yavuye naho asanzwe ageze kuri uno mwanya. Igihugu ca Kenya uno munsi turabona tugarutse turabona abafatwa, abakumbure abafatirwa mu mabarabara bari mu rudandazwa babasaba ivyangombwa. Mbega nkamwebwe muri hariya ni iki mu bivugako? Ni guhanurira abarundi bagenzanje bafata zirya ngendo. Si vyiza gufata kute nabivuze ati ni vyiza umenya ati je ndi ingenzi, umenya ko witwara. Benshi abandi benshi kino gihe bariko barajayo badatwaye impapuro z'inzira. Benshi bagakoresha karanga muntu bakagenda, ugasanga bariko bagenda mu nzira zitarizo. Genda utwaye impapuro z'inzira, passport irakora cane hariya. Hari n'ivyo basaba visa ya Kenya, iyo visa bayitera kuri passport mugakanimana n'amezi menshi, kandi iheze hari ukuntu wiyongeza ntibikurusha. Business yawe yose urayikora neza atakibazo mu gihugu ufise impapuro z'inzira. Rero mpanurira abarundi ko bagenda muri bya bihugu, ugasanga umuntu akobesha ati ngo wahinze ngo zabugufi ngo tunzogucishamo ngo ukonsoma amafaranga make, ukagenda kakubesha, uzoshika imbere bigorane cyane. Genda mu mategeko, mu muco, leta ibikwemerere na leta ya Kenya ikwemerere. Ubona ko afite ingingo yo kuja muri Kenya. Nuko murakoze. Urakoze cyane. Turiko turashika ku musozo. Abariko baradukurikirana n'akahe kajambo ushobora kubabwira kagasoni karugi nk'umwe asanzwe afise uburambe bwo kuba yaravuye hano mu gihugu kuko naryo n'ishure, n'akahe kajambo ushobora kubwira abariko baradukurikirana? Turaguhaye ikaze. Cyo navuga mujene canke uwundi muntu kankurikirana, ubona ko ubuzima bwanse ntucike intege, guma ku kivi kandi ugumane ivyimbiro byo gushaka gutera imbere. Sinkubeshe muco wifuza kuronka uko cotiba kose urakironka. Nimba wifuza kugura parcela uraronda ama procedure yo kunzoyironka, urifuza ugo rugezo kuko ushaka izoyironka, hari uko ushaka ko uzoyishikako. Rero rujya rugezo cyangwa ibyo vyifuzo vyawe ushaka gushika kuronka ico kintu, uraruha ariko ugasanga ushaka gushika ku yoneko kuronka ico kintu. Rero ntushike intege, yabo yo munsi biko biranka, ntucike intege, wewe kora gusa, kuko buke ngo bushika munsi wa kumugezi. Ndazi neza ko bizokwanka ariko bitebe bishike. Ntucike intege, gumana ivyimviro byo gushaka gutera imbere, gumana ivyo vyimviro, ntugumana ivyo vyimviro byo gushaka gukora. Udakoze ntakagene ko ijambo ry'Imana rivuga, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezaga imirimo y'amaboko yanyu mukora.
rero izo gusanga ku kivi Imana ugura amaso, ugura ubwenge bwawe, ugurure ivyimbe byawe bitaravye imyaka ufise. Kugira itunga ntibisaba imyaka, kugira itunga ntibisaba ngo nuko ufise uburambe mu kazi cyangwa mu bintu. Wowe kora ndazi neza pemporte uko biri uzoshika ku ntego yawe. Murakoze cyane, twongera tugusaba uhamagarira bariko baradukurikirana kuri Vision Talk Media kudukurikirana ndetse no kudushigikira. Vision Talk Media ni media nziza ishigikira abantu mu vyimviro vyabo no kubaganiriza kubashitsa ku ntego. Ndabahamagarira gushigikira, ndabahamagarira umwe wese guhamagarira mugenzi wawe kugira ngo dushigike ino media. Ni nziza cyane kandi irimo umusaruro mwinshi. Murakoze cyane nshuti bagenzi mariko maradukurikirana kuri Vision Talk Media. Tubashimire cyane aho twariko turaganira na Prote, umujene asanzwe wa mu gihugu ca Kenya, aho ari kararangurira imirimo yiwe. Rero abadukurikiranye mwese ikino kiganiro mu gihanahane abagomba kuja muri ibi bihugu bumve bagende bumva ko bafise integuro, bafise ico bagomba gushikako, kandi bagende biteguye kugira ngo ntibaze bavuga ngo igihugu cacu ntaco kiriko kirakora kandi ari bo babigiteye. Rero turabahamagara kugira ngo umwe wese aze gupartager kino kiganiro kugira ngo twigishanye. Murakoze.